Bakunzi turiko dusangira ijambo ry'Imana. Pasika nziza. Pasika nziza kuri wewe n'abawe, mu vyawe no mu bawe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 24 umurongo wa 32. Luka 24:32 handitse ngo baravugana bati mbega imitima yacu ko yari kwiragurugumba aho yari ko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Pasika ni igihe ivyanditswe bisubira kuba bizima muri wewe, ni igihe ivyanditswe bisubira kuryoha, si ivyanditswe vyera gusa, ivy'Imana bikuryohera. Hariho abantu bakomerekeye mu vy'Imana, warizeye ikintu cagenda uko wabiziga, warasengeye umuntu urizera ko akirahama arapfa, warakoreye Imana ahantu ntibabitahura barakugwanya, urakomereka. Iyi Pasika itume ivyanditswe bisubira kuryohera, ibikorwa vy'Imana bikuryohera, abantu b'Imana bakuryohere. Pasika yikuryoherwa, ivyanditswe vyera n'ivyo bidusezerana vyose. Imana iguhezagire muri iyi Pasika, wumva umutima usubiye kwaka, uryohewe abantu b'Imana, indirimbo z'Imana, gushinga intahe, gukorera abandi, gukorera Imana, uryoherwa agakiza. Pasika yikuryoherwa ivyanditswe bivuye mu guhishurirwa ivyanditswe vyera, ubihishuriwe n'umukiza wawe. Aba hari ku munsi wa Pasika bari babajwe nuko abantu bishe Yesu, mbere ngo n'abagore bagiye kumva bakabura ikiziga ciwe. Kuri uwo munsi nyene niko hatorera ku murongo wa 13. Uwo munsi nyene babiri bari mu nzira baja mu mihana ya Emausi, Yesu arabegera. Yesu akwegere mu bushobozi bwa mpwemu yera, ivy'Imana bikuryohere. Pasika nziza, urakoze kudutega yombi.